igihe cy'isaha 6:11 ngaha muri studio za radio Magara FM, akaba ari igihe kumviriza amakuru tugiye gushikirizwa na Ndayizigiye Richard. Richard, ndagwaye kaze. Urakoze Diana, ndabaramukije inshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'isamirizi Magara FM. Kaze mu makuru y'uno munsi wa 8 Rusama uyu mwaka wa 2020 n'akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abasanzwe bakora akazi ko kubaka amazu baridogira cyane abakoresha babo kuko ngo hari igihe bakora ariko kubahemba bikagorana. Aho hamaze iminsi hibonekeza ubusuma budasobanutse mu mazu, muri no joro ryakeye harayafashwe abasuma babiri muri zone ya Magara. Abo basuma bakagirizwa ubusuma bwo kwiba bakoresheje amareba. Abarimyi b'umuceri barashima ko ubwo burimyi bwabo batungiye imiryango, kandi bakavuga ko ari uburimyi budakunze guhomba mu gihe bukurikiranwe neza. Murano makuru turaza gukurikira n'amakuru yo mu karere k'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Mu winga bw'ivyuma turi kumwe na Ciza Jean Sangwe kaze. Gwino muri sanze muri radio Magara fe. Ndasuye kubaramutsa. Abasanzwe bakora akazi ko kubaka amazu baridogira cyane abakoresha babo kuko ngo hari igihe bakora ntibahembwe. Ndi mu rukundo eri umwe mu bubatsi ati naho biruko turashima akazi kuko karadutungiye imiryango, agira ko asaba leta ko yoza irabarenganura mu gihe baba barenganijwe, kandi ko yobafata mu mugongo bakaronswa nishira hamwe. Ni nkuru dukesha Felicien Bigirimana, reka tumukurikire. Ndi umufundi ndubaka nkasakara mu bikorwa by'inzu, ndagerageza atakwisima kurimwo. Akazi k'igifundi mu buzima bwa misi yose ndasima kuko ndabisize ko umuryango, ndafise umuryango utari muke, mfise abana 9, nigisa abana 6, abandi basari bato, ariko mu buzima bwa misi yose ndasima kuko ako kazi karambesize ndagatanguye mfise imyaka mike cyane, ndagatanguye mfise imyaka 17, nubu ngwiza imyaka 48. ndasima gose. Ingorane duhura nazo turakora, bamwe baraduherana abandi bakaduhemba neza. Iyo niyo ingorane kesi na kesi tukunda guhura nayo, ugenda ukisuza amugate bugaheba. Kugira ngo tworoherwe nuko twosaba leta yuko nk'umufundi arenganizwe akamenya ukuntu arenganurwa, kandi bakadufasa tukaronka n'abaduserukira tugasinga isira hamwe kugira ngo natwe twiyungunganye mu kazi kacu k'igifundi. Reka dutambukire mu gisata c'uburimyi. Abarimyi b'umuceri barashima ubwo burimyi bwabo kuko bubatungiye imiryango, kandi akavuga ko ari uburimyi budakunze guhomba mu gihe bukurikiranywe neza. Serge aratubwira uko ubwo burimyi bwabo bumeze nuko nugiye gukurikirana, agira ko asaba ko boronswa ibibanza bimwe na cyane ibibanza biba birimo amazi. Reka tumukurikire, yavugiye kuri mikro ya Dorsere. Umuceri kugira ngo uboneke umuntu arabanza bwa mbere kawushira ahantu mu ivu kaworeza, hama afata ibyatsi kapfuka hejuru, amacikingo cy'iminsi 3 areza gapfukura, hama umuceri gatangura kumera. Ari tuntu tuvuge kwa santimetero nka 20 kizuka kugenda kudukura handi watumije kagenda kudushinga ahantu barateguye hameze neza, hashanje hanuganije neza, hanyuma hacikiringo nk'icyo indwi imwe tugenda gufata ifumbire kamija ikarindira kiringo kintu 3, kandi genda gasubiramo gashyamo umwavu witwa ire kugira ngo umuceri utotahare uguduke neza. Tangura mu kiringo cy'amezi 2 tangura ukagira kabomba, aho ubugomba guserura maze kuba useruye rero utangura kuba umuntu atangura kurinda kiringo cy'amezi 2 n'indwi 2 tanguye kubona uko tanguye kwigonda indani hatanguye kuzamwo amata, cyerekana ko umuceri utanguye kuba ujamo. Cyo gihe ucira uburyo bwose urinda ibintu bijya nk'inyoni n'utundi dukoko. Umuceri utamira neza kazana umuti ugapompa kiringo cy'amezi 3 misanzwe umaze kwera kamara ku muceri. Rero ubona nuko iyo wirimiye bisanzwe kenshi uronka amafaranga menshi, umaze gukundira n'abana bo muhiye bisanzwe umuryango ushobora gusonza. Guhomba naho umuntu aba atawupompye neza ino kubera isi ziratandukanye, guhomba umuntu ntashobora guhomba yawupompa cyangwa yawurinze inyoni ko pompye bijya bintu byo kuvuga ngo intete ntizijyemo. Umuntu yamaze gupompa nta bihungwa byinshi bishobora kuboneka. Kanzwe ingwane duhura nazo umuntu karawurima, usanga uri mu dukoko tutenye tujyana cyane turi ndani mu mazi, ushobora kwinjira mu muntu hamwe hamaze kwinjira utegeza gupfa cyangwa kakwinjira indani cyo naho kadashobora kuboneka cyane. Bumeze nk'imisiba mugabo bwirabura cyane, bukaze bufise ubukazi burenze urugero usumbya utundi dukoko. Icyo tubona bodufasha nuko misanzwe benshi barakunda kuba ahantu amatongo yo kurimwa, bashaka kuba boyaranguriramo ibindi bintu, kandi babona ino igiteko cy'umuceri ari ikintu kigikunda cyane bakabankiriza cyane. Icyo tubona bodufasha nuko nk'ahantu hegereye amazi boza batureka tweri tukarondera ukuntu dushobora kuburima. Bera urabona
ino cyane urazimbe cyane biteye ubwoba gusumbya izindi ntara. Mu makuru ajanye n'umutekano aho hamaze iminsi ibonekeza ubusuma budasobanutse mu mazu muri iri joro ryakeye haraye hafashwe abasuma babiri muri zone ya Magara. Abo basuma bakagirizwa ubusuma bakoresha uburyo bw'amareba. Ni inkuru ya Ciza Jean. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ushiro wa gatanu haraye hafashwe abasuma babiri, umwe akabazwi ku izina rya Sibomana Fabrice asanzwe aba ku mutumba wa Rutumo aho benshi basanzwe bamenyereye mu Kivugwe. Akaba yafatiwe ku mutumba wa Magara ya mbere igihe cy'isaha 9 na ntaho nkuriye Egide nawe akaba yafatiwe ku mutumba wa Magara ya kabiri igihe cy'isaha 10 nawe akaba asanzwe aba usanzwe yitwa Sugomba. Abo basuma bakaba basanzwe bibisha amareba kuva ku wa kane Rusama hakaba hamaze kwibwa imihana igera kuri 7 nayo mu ijoro ryo kuri no munsi hakaba hibwa imihana igera kuri 3 harimo n'umuhana wa Hakizimana Leonce batazira bonge ubona akaba asanzwe aba ku mutumba wa Rutumo. Akavuga ko yibwe flash, radio, amafaranga agera ku 175, amasahani 2 ni telefone. Na ivyo yashoboye gufatwa akaba ari flash, amafaranga agera ku 200 n'amafaranga 900, telefone mu bwoko bwa itere ni sandare batashoboye kumenya nyenezo. Kumva z'amatohoza bakaba bari mu Nyamiramabi ngahi Magara. Jean Ciza ku bwa Radio Magara FM. Turagushimiye Ciza kuri ayo makuru wadutohoreje. Reka kano kanya dutambukire mu makuru avuga mu karere kumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Amakuru tugiye gushikirizwa na Dismas Ntiranyibagira. Kaze Dismas. Mu gihugu cy'u Rwanda ejo kuwa kane igenekerezo rya ndwi Rusama mwaka turimwo haraye haguye imvura nyinshi isegenya ikaba yitanye ibintu n'abantu. Iyo mvura ikaba yamaze umunsi wose ikiragwa mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Gushika kuri uwa kane abantu baramaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo mvura bagera ku 65. Tubamenyeshe ko iyo mvura yahitanye ibintu byinshi, amazu, ibiraro, amashure hamwe n'ibindi. Ubushikiranganje bujejwe gukingibiza no gutabara bushishikara kwitaho abagize ibyago muri iyo mvura na cyane cyane gushingurana iteka abashoboye guhitanwa n'ico kiza. Ubushikiranganje bushikara kuronsa abene gihugu aho bakika umusaya bugira ko bunabasaba kwirinda ico cyose gishobora gutera umwuzurire. Muri iyi minsi abarundi bose bariteguriye amatora y'umwaka wa 2020. Ibikorwa byo kwiyamamariza ayo matora bikaba bimaze iminsi 11 biriko birabera mu turere dutandukanye tugize igihugu cy'u Burundi. Ivyo bikorwa bikazorangira kuwa 17 Rusama mwaka turimwo. Nkuko hasigaye iminsi 12 gusa ngo amatora y'2020 abe, abanyepolitike batandukanye bashishikara kumenyesha imigambi yabo mu bene gihugu nabo bagakorana umwete udasanzwe. Ikigo kijejwe gukinga no kurwanya indwara ca Afrika caraye ciyamirije itangazo ry'umuperezida wa Tanzania John Paul Magufuli avuga ko ibikoresho byo gupima corona mu gihugu ca Tanzania ngo bitameze neza. Umukuru w'ico kigo kijejwe gukinga no kurwanya indwara ca Afrika amenyesha ko ibikoresho byo gupima corona bimeze neza. Kubw'ibyo mu gihugu ca Tanzania abafise corona bashobora kuba ari benshi cyane. Umukuru w'ico kigo kijejwe kurwanya no gukinga indwara muri Afrika amenyesha ko bifatikanije n'ishyirahamwe ry'umushinwa w'umutunzi atunze cyane twa Jack Ma Foundation aribo batanze ibyo bikoresho byo gupima corona. Agira akavuga ko ndeka mbere n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi naryo akaba ari ishyirahamwe rishigika ibyo bikoresho ko ari ibikoresho byemewe n'amategeko na cyane cyane ngo bitora inyishu zidasubirwamwo gupimikiza roho nyanganda corona. Kubw'ibyo afisa amakenga menshi ko mu gihugu ca Tanzania abafise umugira wa coronavirus bategetswe kuba ari benshi. Byabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru abicishije ku buhinga bwa video. Ushaka gukurikirana amakuru yacu ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu akaburungu voa.com. Dismas Ntiranyibagira amakuru y'akarere k'ubuseruko bwa Afrika ku bwa Radio Magara Times FM. Urakenuye Dismas kurano makuru. Muri zone ya Magara amazi yisasiye inganda mu kubomora amazu y'abene gihugu aho gushika ubu amazi akibandanya aduga ku rwego rwo hejuru. Abene gihugu bakaba bakirondera aho bashobora kwaka indaro. Aha ni naho turangirije amakuru yacu y'ino munsi. Reka dushimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira. Dushimire uruganda rw'isamirizi Magara Times FM rwashoboye kudutorokaniza ano makuru. Eka sino kwirengagiza gushimira Ciza Jean yadufashije kugira ngo amajwi ashobore kuba abashikira. Jewe Richard NDAYIZIGIYE nije neko ndayabashikiriza tuzoba dusubira. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM.